Ayo n'amarira yarangwa ku soko ya Kinindo iri muri zone Kinindo komine Mugere intara ya Bujumbura ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri aho hadutse umuriro mu kibanza gisanzwe kidandarizwamo imatera nkuko bivugwa n'abadandaza aho bamenyesha ko uwo muriro wadutse isaha 4 ndetse n'ibibanza bihegereye bikaba byaciye bifatwa. Yatanga gusha saa 4 n'insu uko amatera niyo vyahereye. Abadandaza bo muri iyo soko bakaba bari mu marira kuko bavuga ko bagize uruhombo runini bakibaza igituma amasoko agumasha. Inyuma y'iminota 20 imiduga ya kizimyamoto ikaba yashitse aho isaha 6 z'umurango abajejwe kuzimya umuriro bashoboye kuwuzimya. Umushikiranganje w'ikigega ca leta n'abandi bategetsi harimo buramatari wa Bujumbura bakaba bahashitse. Umushikiranganje Alandi Kumana arahumuriza aho badandaza akavuga ko bariko bakora amatohoza kugira bamenye igituma amasoko agumasha. Ibaza yuko tutokuyuta twishura ico bavuye ko umugabo ahanini cyo twovuga nibaza ko twotangwira ko no guhoza abene gihugu basanzwe bafise ibyo badandariza muri no soko ko ni ibintu bibabaje cyane kubona urukurikirane rw'amasoko agumasha. Ico byavuye ko ico gihambaye ubu twavuze yuko amatohoza agiye ku. Umushikiranganje w'ikigega ca leta akamenyesha ko ivyo nenekaye byose muri iyo soko ya Kinindo gushika ubu bitaramenyekana ariko akamenyesha ko leta iri kuriga ingene abo badandaza baburi ivyabo muri iyo soko bofashwa.